Numunezero udasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwe ikaze muri kino kiganiro twabateguriye uyu munsi. Muti uyu munsi psikologe waduteguriye ikiganiro kimeze gute? Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kidasanzwe, ngira ngo murabona turi kumwe n'umutumire. Uyu munsi tugomba tuganire ku tuntu n'utundi. Ubuherutse twaravuganye, twaraganiriye ku kiganiro tuganira ku byerekeye umuziki. Ngira ngo n'uyu munsi tugomba tuganire ku byerekeye umuziki, na cyane cyane tugomba turabire hamwe ihiganwa ryaraye ribaye, ihiganwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe Superbat. Iryo higanwa ryari ihiganwa ry'abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Burundi. Turagaruka kuri byinshi tugiye turabira hamwe n'abandi batunganya amahiganwa, turavye nk'ukuntu Primizike iba itunganijwe, tukaraba za Isanganiro Award ukuntu ziba zitunganijwe, tukaraba Isanamu Media ukuntu nabo babitunganya. Turarabira hamwe rero abo batunganya ivyo biteramo canke ayo mahiganwa ukuntu novuga bashobora kuba bariko barateza umuziki w'igihugu cy'u Burundi. Rero ukabutari bwagire subscribe kaba ari ryambere ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Mu kugira subscribe, ugire na like, uragira na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka. Urazana kudushirira commentaire muri comment kugira ngo utubwire nawe ico woterera kuvyerekeye no mahiganwa y'abaririmbyi bacu bo mu gihugu cy'u Burundi. Utubwire ukuntu nawe ubibona, ugire ico uterere. Reka rero tumira amate turaje tuce tubabwira imidoni tubaganirire ukuntu ayo mahiganwa atunganijwe canke ayo mahiganwa aba akwiye gutunganya. Turasubiye kubaramutsa, sangwe ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko nari mejeje kubibabwira, uyu munsi mfise umutumire w'iteka, ngira ngo araza kubidondora ababwire, ariko kubari batabonye ngira ngo ca kiganiro twakorana ubushize, ariko kwidondora ndibaza navyo ni ngombwa kuko areba nkuko nari mpejeje kubibabwira. No munsi tuvugana ahanini kwihiganwa ryaraye ribaye ryari ryatunganijwe n'ishyirahamwe Superbat, ariko imbere yavyo reka tumuhe ikaze abanze abidondore, hama tuce tuja mu idonido rya kino kiganiro. Ndaguha ikaze bro. Murakoze cyane kumpa ikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Bugira kabiri muntumira nuko mugwa munyiyumvira ko cyane, ngira nuko mwarabonye yuko nanje ngira no mfita ivyiyumviro bitandukanye. Nico gituma muguma munyiyumvira ko nanje n'ubuheruka narakubariye ati niwasubira kuntumako nzogamburuka. None nagamburutse, naje nararyohewe cyane mbonye unkubitiye agatelefone ati ndagukeneye ikintu tuganira, na cyane cyane kuvyerekeye iri higanwa ryaraye riheze ryari ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya Superbat. Ni Superbat ama Supermabat? Ni Superbat. Iyo rero nivyo nanje kugira tuganire ko nkuko wabimbariye, kugira tuganirire n'abandi, duterere ivyiyumviro, bumve ivyiyumviro vyacu natwe ukuntu bimeze. Hanyuma abo tutari kumwe mu kiganiro tugeze gukorana nawe psikologe kuri ishene yawe, reka ndabidondore. Jewe nitwa Big Dona, iryo niryo zina ry'iwanje benshi bakunze kuba abanziko. Hama nanje nkaba nsanzwe nkorera ku rubuga rwa YouTube witwa Vibe with Young Dona. Nanje ndanabasabira yuko nsaba n'abakunzi bawe bashasha batakurikiranye ikiganiro ca mbere ko bogenda bakagira subscribe
na like mbere bagaparitaja n'ivyo n'ibikorwa amaze gukora. Murakoze. Urakoze cyane Big Donna, kuko no kugira ngo ndagutumire nabonye kuri page yawe ya Facebook ndayihereje donation washoboye kugira ngo ico ubivuze ko kuri rino higanwa ryari ryatunganijwe na Superbat. Nico gituma naciye mvuga nti kumbure hari ico nawe wohava uterera muri kino kiganiro. Ni nayo mpamvu nagutumiye kugira ngo dufashanye turabire hamwe ukuntu amahiganwa yo mu gihugu cy'u Burundi atunganywa n'ukuntu rijya higanwa ryagenze rya Superbat. Ku nsinzi ya Kiriku wayakiriye gute nawe nk'umuntu w'umusesanguzi akunze gukurikirana amakuru y'abaririmbyi canke akunze gukurikirana umuziki? Kuri rya ndirimbo ya Kiriku ahani mukama w'ikigongo, je nagombe ndakubarire ni rya mbere mu gihugu cy'u Burundi hoba habaye competition, abantu bose bagataha bishimye, bagataha banezerewe, kandi bakavuga ati iyi ndirimbo niyo yari bikwiye. Ijya ndirimbo ya Kiriku ni indirimbo yamamaye cyane gose mu makungu, aho uciye hose wumva bavuga ati aha ni umuntu iyo yifotoje ifoto ari ahantu heza canke yaraciye mu bibazo kera, hanyuma abantu batamwipfuriza ko yotera imbere mugabo akaba yarateye imbere, iyo ndirimbo yaramukozeko ku buryo umuntu apostinze n'akantu aca avuga ati aha ni kugira wa muntu yamwipfuriza inabi aheze amaramara. Ijya ndirimbo rero ni indirimbo iyo ireka kuba iya mbere kugeza n'iyi saha, ahubwo ngira haba hari mandamano, haba hari imyiyerekano mu gihugu cy'u Burundi haba hari imyiyerekano ati ibi bintu ntibibaho, aka karenganyo turakansa. None ijya ndirimbo niyo yari kwiye kuba iya mbere, nanje byarangyoheye cyane ngo ijya ndirimbo ibaye iya mbere, kuko ni indirimbo y'umwaka koko. Nta ndirimbo yo ziyiruta kuri hit mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Ijya ndirimbo ni ya mbere ko yari indirimbo novuga yuko ari ya mbere, kandi ugiye kuraba n'ukuntu Kiriku yoba yarakuze kuva akiri muto. Biravugwa ko yoba yakoze ari mu buzima butoroshe, amara gushika mu muziki. Hariho abantu bigira aba promoter, novuga ko atari aba promoter, mbagiye bamuca intege. Ngira ngo uribuka nk'ibiganiro simbizi yagenda avuga ati Kiriku umuririmbyi, avuga ati Kiriku nta Mr afise ntashobora kuyumvira, ati n'indirimbo zashikanye umuriyoni ni indirimbo baba bari kumwe na Double J. Ati Kiriku rero ntavyiwe. Rero nk'uyo novuga ko ari muri bamwe boba batari ko barabona yuko Kiriku yoshobora gutera imbere, batari ko baramwifuriza gutera baja imbere. Rero indirimbo ahanihe yarayikoze, sinovuga ngo ni indirimbo yoba ifirinze neza gusumba abandi bose, mugabo wumvise sije y'indirimbo canke fondema y'indirimbo, birumvikana yuko indirimbo ahanihe ifise inyigisho zidasanzwe, inyigisho zikomeye. Rero kuba indirimbo yitwa ahanihe yarashoboye kuba ya mbere, nanje kubganje ndashobora kuvuga nti respect bwana Kiriku. Ahanihe ni indirimbo y'umwaka kandi izokwamaho, ni indirimbo izokwama yibutsa abantu baciye mu buzima toroshe, mugabo Imana irabikora barakura. Abaguciye intege rero kubabwira uti ahanihe navyo biratuma nyene ibintu bituma nyene habaho n'ikizere ku bantu bari mu buzima butoroshe. Kandi ugiye kuraba indirimbo ya Kiriku, novuga ko ariyo ndirimbo ya mbere mu ndirimbo zose zabayeho mu Burundi yashoboye kugira republic, yashoboye kubonwa n'abantu benshi mu kiringo gito. Imiliyoni 5 mu mezi abiri, nta wundi muntu ndibaza mu Burundi wo mu artiste arashobora gushikana imiliyoni 5 mu kiringo c'amezi abiri. Rero ikiganiro turabandanya hano ni kuri Pisco Entertainment and Media. Umutumire wacu ni Big Donna.
yababwiye yuko afise nawe nyene urubuga rwa Vibe with Young Dona, utaramusubscribinga yogenda akaraba ibikorwa akora akagira subscribe, hama nanje utaragira subscribe amaze kubona runo rubuga rwanje yobikora, hanyuma tukaca tubandanya. Ndashaka kukubaza ikibazo kimwe. Mu Burundi hariho amashirahamwe akunze gutunganya amahiganwa akiyitirira umuziki, mugabo ugasanga ivyo yokoze bivanye niyo ntumbero yo guteza imbere umuziki w'u Burundi, ugasanga siko biriko birakora. Aho ndavuga nk'ishirahamwe rya Bralud. Muri Primizike uhaye uraba rijya higanwa ry'abaririmbyi bitirira ngo ni Primus n'umuziki, urabona yuko boba bariko barateza imbere umuziki w'abanyaburundi canke boba bariko barateza imbere abahibongoza mu kuririmba? Ugize neza kumbaza ico kibazo c'ishirahamwe rya Bralud, ishirahamwe ritunganya ihiganwa rya Primuzike. Rijya higanwa rya Primuzike ukuntu ritunganije, rijya higanwa wapi kabisa, jewe kujya kuntu ritunganije ntabwo ndavyemera. Nka jewe ndavye je nkuko mbona riba rikwiye gutunganwa ihiganwa rya Primuzike, riba rikwiye gutunganywa nka kujya hatunganijwe ijya Superbat. Bajya barabikoze neza cyane. Uravuze ati none uhaye uraba ati burya bushimwe batanga hari cyo bwo bufasha kubijanye n'umuziki, wewe uhaye uraba bwo bufasha iki? Kandi kaya gashimwe gahabwa umuntu atari umuririmbyi. Erega ukeneye guteza imbere umuziki ntuza gutunganya ihiganwa nka kujya kwa Primuzike. Primuzike igenda gutora abantu atari abaririmbyi, igenda gutora abantu basubiramo indirimbo z'abandi. Mu bisanzwe Primuzike ikuza impano z'abantu bakina amakaraoke. Nk'abakina tuvuge rero abantu bakina amakaraoke, abantu bagira amakaraoke, abo nibo Primuzike ifasha, kubera utagira karaoke wowe niyo gufasha. Primuzike rero ukuntu ibikwiye gutungana, baba baririmbyi bariko baribonekeza cyane, bariko barakora ba DJ, Adric Hakim, Dramati, abo bari Noji, ba B-Face, abo bandi baririmbyi bose bajya ba Fabirov. Urabona ndakubarire ikintu kimwe, nkazijya miliyoni 30 bahaye ujya mu korale aheruka kuronka miliyoni 30 niba zitarenze gato, sindavyibuka neza ariko 30 zarashitse. Nkazijya miliyoni uwo ziha B-Face yoshika kure umuziki w'u Burundi, yoca ushikana kure bivuye kuri ujya mutahe yaronse. Hajya ariyumvira ibintu byinshi yokora mugakacabura uburyo. Rero baze baratunganya ibintu nka Primuzike, ntibasubire kuza barasesa ry'amahera baduga mu ntara hariya na hariya, bariko barafasha umuririmbyi. Bijya agenda binegura kandi sindanavyumva. Urakoze cyane, ivyo birumvikana kuko n'indirimbo dusanga zatowe nta nubwo baba basubiyemo n'indirimbo z'abarundi, usanga basubiyemo indirimbo z'aba Michael Jackson, usanga basubiyemo iz'aba John Legend, ugasanga basubiyemo indirimbo ziri no mu Congereza abarundi batumva, ariko iryo shirahamwe naryo ukabusanzwe uzi yuko ari ishirahamwe ry'abarundi. Rero iciza nuko ubo bitunganya nka Superbat bagateza imbere umuririmbyi w'umurundi asanzwe akora ako kazi ko kuririmba mu gihugu ucu Burundi, apana bijya bazana abakina amakaraoke basubiramo indirimbo z'abandi, kuko burya umusitari uragoye gutondeka. Utazi uri muri studio naho kubwira ugire kuri beat na melody igende neza, ni ibintu biruhisha. Abantu baciye muri studio barabizi, mugabo bataciye muri studio ntavyo bazi, ntavyo bashobora kumenya. Niyo mpamvu udusanga ibintu byo kuvuga ngo bariko barateza imbere umuziki w'u Burundi bariko baravyitiranya, niko no bivuga. Tugarutse gatoya kuri Superbat,
hari hashitse muri finale abaririmbyi bashika kuri 10 ariko tugiye turaraba nkuko twabikurikiranye ikibiriraho naho tutari tuhari hariho abaririmbyi batashoboye kuhashika ndavuga nk'aba Adric Akim bajya nitwigeze tubabona bahashitse ushoboye kuhashika bari Noji ntibashitse abo baririmbyi uhaye uvugana nabyumvise no muri kiya higaniro narabivuze nashavuye n'agashavu nabonye umengo ufise n'agashavu n'igiki wobabwira abaririmbyi nk'abonye batashoboye kuhashika kugira ngo bafume baronka n'ibya certificate ko turibuka igihe wari utwaye mu Young Famous warigeze twaciye mu competition ndabikubita hanyuma handi nawe urakubitwa urumva byose urabizi gutsinda no gutsindwa byose n'ibyawe rero nk'abo baririmbyi batashoboye gushika muri finale wo wabiriye abo baririmbyi bari kwa rujya rutonde rwabajya bari basigaye 10 bajya bashitse muri finale ndavuga yene nk'abajya ba Adric Akim na Rinoji ukazubona barahamagaye umuntu ukazubona haje ngo uje kumuserukira bijya bintu ntibibaho bijya n'ibintu biteranye n'isoni je cyo no hanura abantu baza baraja mu competition muri competition wowe wisinya ati nje muri competition haba harimo wowe ugenda uzi yuko harimo kubabara no kuryoherwa kandi mu gihe ugize n'amahirwe yo gushika muri finale je hajya mbabona yuko muri gihanganye je mba ndakubona watowe muri benshi bashoboye kandi cyane urumva rero nk'abajya nka 10 warinze ugira amahirwe yo gushika muri finale je mba ndakubona mu intsinzi mba mbona yuko watsinze si ngombwa ngo ube uwa mbere none kubera ko utahashika wewe bahamagaye Rinoji mugabo haciye haza Starboy uwo ni umunyamakuru wakorera naho yo bari manager wiwe ntashobora kuza kuko Rinoji ujya n'umuntu wunye nahamagara yiwamera nabi uburundi bwose ndetse mbere isi yose baramenya ati Rinoji aramerewe nabi cyane none nta makuru namwe dufita ko Rinoji yoba yaragwaye canke Rinoji yoba hari imisyo yagiye ko y'igihugu kanaka canke vyerekeye umuziki akazi kiwe ka misi yose ego basi ivyo twari kubimenya yuko igihugu camukeneye Rinoji rero burya yagiye mu iki gihugu yagiye guseruka nico gituma tabaye mwaba 10 ba mbere ati kubera turavye ukuntu ku mbuga za bagiye batogwa hajya benshi igituma batagenda kikubarire urabona kujya kuntu batora ku mbuga umuntu arashobora kubona hari kavuga ati je ngaha ntaco nanze sinshobora kuba wa mbere rero ukasanga ico cyaba cyintege ntibahashike ariko rero kubera iki acatuma umuntu amuserukira nta kuntu yotuma umuntu amuserukira ahubwo nyene yari kuhaba kuko iyataha yaba yagira ikibazo na kimwe twari kumenya ati Rinoji yagize ikibazo iki Adric Akim gituma atahashitse yagize ikibazo iki mugabo ugeze ubu tuzi ko bameze neza ivyonye ni nk'impanuro niko no bivuga kuko kuba watowe mu bantu bashika kuri 10 mu baririmbyi bari mu Burundi n'abaririmbyi benshi rero ukaba watowe mu baririmbyi nkawo hajyanye wiyemere yuko ubukomeye mbega ubutigeze atogwa muri bajya baririmbyi 10 nawe cyo tuvuga yuko atamuzika ashobora arawushoboye cyane arawushoboye gose gusa ntiyagize amahirwe voilà rero abaririmbyi bo mu Burundi kora umuziki nkuko nyene umuziki usanzwe ukogwa hanyuma gutera imbere ni bya bose D1 yatwaye ikibanza ca munani mengo mbatari ikintu cyo kibanza si kibi ariko Rinoji nawe yatwaye ikibanza ca kane kibanza kiza yabaye uwa mbere mu banyuma yabaye uwa mbere mu wanyuma kandi ngo ni biza kuba ngo uwa mbere mu wanyuma Yannick nawe yaciye abo wanyuma mu ba mbere ariko ivyo niko bimeze reka rero tubandanye turabira hamwe ku bantu bakunze gutunganya amahiganwa hariho
iradiyo yitwa Isanganiro ikunze gutunganya Isanganiro Award. Kuri Isanganiro Award nayo urashobora kuvuga ukuntu nayo ubibona yoba nayo Isanganiro iri kwirateza imbere umuziki canke nayo twoyishira muri rwa rwego rwa musique kuko uravye ukuntu bitunganijwe ibya Isanganiro Award. Ni kuvuga Isanganiro Award nayo ijyanye bajyanda kubarire Isanganiro Award bajya n'abantu nemera cyane kandi rijya higanwa ryabo nanje ndagemera cyane kuko barafasha umuririmbyi. Ibaze wewe utowe uwo mwaka wose uhera wewe uriko urakorana ibikorwa niyo radio kandi nuko ari abantu ntibaratera imbere cyane mu bintu by'uburyo nk'ibishyira hamwe ryaraye ritanguye. Rero Isanganiro mu gihe nabo bafite uburyo bajyanye ahubwo bararenze cyane rwose ntawe utobishima barakora neza nabo rijya higanwa ryabo ritunganijwe neza. Ni kuvuga umuntu atowe ku bantu bose bamaze gutorwa baciyeho bose baragiye muri uwo mwaka nyene bari kumwe nabo baragenda bamenyekana. Gusa uwo mwaka ugiye guhera nuko nabo hari abantu tusanga bagiye bapotera. Hariho nk'umuririmbyi yavuka Ikarusi John Melodica ujya mwaka ya Ebana yarashoboye kumenyekana igihugu cyose. Ariko uyu munsi yakunda kuja gukora ibiteramo muri Aston Villa n'ahandi hose yakunda kuba yatunganije. Ariko sinzi yo yateye aja nawe tuzobaronderera amakuru ya John Melodica tubabwire neza na neza iyo yateye agenda. Rero urumva rero bari abaca batera bagira urumva hari umuntu abashaka nje nimwe mvuga ati Isanganiro urumva nimba nk'ujye yaragize amahirwe yaratowe atarasanzwe amenyekanye urumva. Ariko mugabo yamenyekanye uwo mwaka nyine ariko arakorana na Isanganiro mugabo ingufu zacyaramuheranye. Isanganiro yo irakubyura hanyuma ikagushika ikagutereka ahantu heza nawe biraba bikwiye kuca nyene uguma ubandanirizaho. Rero Isanganiro ndabipfuriza kubandanya batera imbere baronka uburyo bwinshi kugira nyene bashigikira abarundi tuzobone nyene nabo bajya nka 10 banyuma bashyize muri finale nabo baronka amamiliyoni nkajya baraye bironkera. Urashobora kwibaza uwabaye wa kabiri yarose miliyoni 3 uwa gatatu aronka miliyoni 2. Ariko rero baraduhishije bajya abandi akabasha barose. Ariko naho nyene bavuze ati karameze neza hazanga ari miliyoni urumva ibyo bintu neza cyane. Aho rero ndakubwira Superbat yarashoboye gutunga Superbat mwubawe kabisa mwarashoboye gutunganya igikorwa cyiza. Kiya gikorwa cyarashoboye kuryohera abantu benshi. Mwebwe nimwabandanye uko turabasabira turabasengera muzobandanye uko muteze imbere umuziki w'igihugu cyacu c'u Burundi kugira ngo usohoke n'imbibe cyane. Abaririmbyi b'abarundi bamamare abaririmbyi b'abarundi nabo bagire ico bifashije mu buzima bwabo. Kandi Superbat ikindi kintu nayemereye kujya kuntu yatanze imodoka yatanze amahera kuko abaririmbyi bacu bahaye amahera sinzi yo baca bayajya sinkabano bahati bino muri Kenya usanga bafise alimentation bafise ibindi byashara. Abaririmbyi bo mu Burundi dusanga na parcelle bagora kugura kandi baronka amahera. Rero abaririmbyi bo mu Burundi ayo mahera muri ko murahabwa yakoresha iyindi migambi kuko abandi ba artiste usanga bafise ibyashara biri akote y'umuziki iwabo. Rero Superbat mu bandanye mu shigikira impano z'abana bo mu gihugu. Ndafisa kandi kabazo hariho Isanamu Media wobuyizi Isanamu Media igenda yizi na Bantu Boy menga irabifise mu ruhara barafatikana bagenda yizi
kujya kuntu itegura zijya competition nayo wobona yuko bifise uruhara mu guhagurutsa umuziki w'u Burundi. Ijya nayo irafise uruhara runini cyane kuko nayo ijya ishingiye guhagurutsa impano ntoya batarashobora kugaragara ngo bashike baje ahabona. Rero umva bo bagenda kunyegurura za mpano za hariya kandi barabafasha ugiye kubiraba gusa isanamu media urumva nivyo vyabindi sha urumva nivyo vyabindi nyene usanga nk'ubu nka jewe ndavuga ati icoma iyaba nanje nari umugwiza tunga nanje nohora ntunganya ibintu nk'ivyo. Umuntu rero umva ashobora kuba afite ama ide mugabo akacabura uburyo bwo kubikora. Isanamu rero urumva bajya ntibaratera imbere cyane nabo ku bintu by'uburyo ku buryo nabo boshobora gushiramo amamodoka n'ibindi, ariko bavuga ngo akarizo kimene kiyagaho gahambije niko babivuga. Rero isanamu bajya nta n'umwe atabona yuko bashaka guteza imbere umuziki gusa nabo nta uburyo sikirenga cyane. Rero iyo bamwe bari bafite ikirenga cyane nabo bikora neza cyane gusumba. Okay, munavyumva isanamu media baratunganya ama competition, barondera impano zikiri hasi, bashaka kuduza aba artiste bakiri hasi bamwe twita aba upcoming canke aba underground, ariko kandi nabo baravyifatamwo neza. Rero abantu mufise ama company mufise ivyashara canke mwebwe abagwiza tunga murashobora namwe guteza imbere umuziki kuko n'ahandi barabikora mu bihugu vya Tanzania. Murabibona ukuntu naho bari mu myiyamamazo usanga bahitanye aba artiste bakabaha izo noti hanyuma kugira ngo ibintu bibandanye biba neza muri Kenya hose bimeze uko. Ariko hariho akandi kantu jewe mpora nibaza, hari amamiliyoni nka Primusic ishobora guhereza abaririmbyi bo hanze y'igihugu nk'aba Joseph Chameleone, ba Diamond, ba Bruce Melody bamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi kuba ambassador ku mahera menshi none ajya amahera hajya boyaha nk'aba Big Fariyazi ba Natasha Ranamba bajye baririmbyi biwacu nyene baba Kidumu baririmbyi nyene bahagurutse bamaze kwandika izina mu gihugu. Niyogira ico afashije mu muziki w'u Burundi, yogira ico gifashije cyane ahubwo ni bimwe novuga ati umuntu gwikibano kirakengereze. Uravyumva nk'abantu bashobora gutumira nk'umuririmbyi nyene ajava hanze y'igihugu cy'u Burundi ugasanga bariko baramuha amahera amamiliyoni ateranye n'ubwoba. Urumva hanyuma mugabo kazusanga ahubwo wa murundi w'iwacu kandi umwe tuzi yuko akomeye cyane nk'ugutanze akarorero nka Big Fizzo ukazusanga nawe bariko bamuha nimba umuririmbyi batumira muhaye nk'amahera ibihumbi 100 miliyoni 100 ku mahera y'amarundi dufate n'akarorero ntanze ukazusanga wa undi twemera w'iwacu umwe tuzi nyene kari we kingi umwe nyene tuzi yuko ayoboye nk'abandi kweri ukazusanga bariko bamuha imiliyoni zidashika na 10. Ako nagakengere biranababaje ni hamwe n'abafana bavyumvise baca bavuga ati kumbe bashaka umva bariko baragucinyiza. Rero urumva nk'igihe ndibuka barigiye bigera ariyo wabigeze gutumira muri yitwa Daju wo mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko bivugwa yuko amamuka ari muri Kongo bamuhaye amahera menshi cyane, amahera muri yari diwa marundi karibu umuri yari ayo mafaranga nk'ubu baciye bavuga ati reka tuyahe abaririmbyi biwacu babiri hanyuma ibe nka urumva bagatunganya competition. Erega nka Brarudi dufate n'akarorero mfate kuri bajya nyene tubona bahagurutse cyane mu by'uburyo ni uko ushaka kuvuga ati Kanoma bakavuga ati Fizzo Roriro abo babiri tuge twatunganije intuzeya competition tugombe dutange ubushimwe bushimishije duteze imbere umuziki w'iwacu i Burundi, abaririmbyi bacu tubone bafise amazu meza
amagorofa meza nk'uko tubona abaririmbyi bino muri Kenya bose ba Calligraph afise molo ibintu neza cyane rero natwe kugira tubone abaririmbyi bacu bameze nk'abo nivyo rero navyo byogenda bibaho aba bose bo abantu bafise imitahe yo gushikira umuziki boshikira abaririmbyi biwacu usumbaho bashobora guhama miliyaridi badaju bakayaha ba Big Farious nyine dusanzwe tuzi nk'aba legend mu muziki. Okay, nariko rero ndavuga ati ukagenda ukavuga ati jewe uyu muri yaridi je ngombe nkora ikintu gikomeye kuko uciye ku bantu nk'abajya nabo publicité iba ari nyinshi nk'ubu Superbad jewe ndayimenye kubera iyi competition je ntayo narinzi yo shyamwe ntayo benshi ntayo bari bazi nk'ubu nye n'igihe nzotaha mu Burundi zotegereza kugura amabati yo muri Superbad kubera iki baranezereye rero urumva abantu bo banomye nk'abo babiri nka Big Fizzo na Roriro bateguye muri yaridi baravuga ati uwa mbere ubuza kuba uwa mbere aza gutwara nka sisa urumva ubundi urumva ntibacemo divize par deux urumva uwa mbere ategerezwa gutwara ategerezwa kuba uwa mbere mugabo bikagenda uko nyene hanyuma ayo mafaranga niba yabahe yose mu maboko muravyumva babahe imigambi bavuga ati ayo mahera no supermarket tuvuge nk'aka alimentation gaciye nko muri izo miliyoni 600 vuga ati ni inye yiwawe wewe niwe ibonye ni yawe kugira ngo bibandanye voilà uravyumva ibintu nkawe nivyo nyene apana urumva public twebwe bakatubwira nyene ati uyu atsindiye aya mafaranga yaragutse uyu nawe atsindiye aya hanyuma bakatwereka kijyaginuze babakoze cyanditse kwa mahera bakagifata bakatanga iyo kujyanye natwe tukabakeza hanyuma inyuma y'igihe gito bakaca berekana umwe wese icyo yakoze cyavuye muri ya mahera y'amafaranga hanyuma ibyo mugabo urumva ntiwovuga yuko batabahaye amahera oya ahubwo ibyo ni bo bitanga gutyo nyene bitanga gutyo bazotwereke mu mahera yavuye muri iyo competition havuyemo alimentation havuyemo studio yo kugwego mpuzamakungu havuyemo ikintu runaka nimba havuyemo TV kama Wasafi kuriya kunafise TV basi bikaba nkuko rero urumva no hanura ingombe manure abaririmbyi bacu nkuko turiko turahanura abantu batanga ubushimwe baze barareka gutanga amahera rero reka manure abaririmbyi bacu bo mu gihugu cy'u Burundi bishitse ukaronka amahera reka kuca uyajya kuko hari abantu bamaze kuronka amamiliyoni menshi bivuye muri competition kanaka mugabo ugasanga nta na salon de coiffure afite none ivyo bintu birayobeye usanga ari barekereye datahuritse urakoze cyane ku ntererano yawe ushoboye gutanga ariko ikiganiro novuga ko cyaryoje ikiganiro kirabandanya ariko rero turazi yuko hariho amicale des musiciens burya amicale des musiciens yoba ikora nkuko yoba itegerezwa gukora kumengo ntigaragara mu bikorwa by'umuziki wo mu gihugu cy'u Burundi nk'uko ubwa mbere yagaragara igitwarwa na memba canke itagaragara nk'uko nk'ijya ishyirahamwe ya Cedric Bangi igaragara. Amicale des musiciens nk'umuntu akurikirana umuziki urabona yuko abatwara Amicale des musiciens di Burundi baba bariko barakora kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere nk'uko woteye imbere canke tugiye kuraba ni nta byifuzo bafise nk'ibyo Cedric Bangi afise ubibona gute muri Amicale des musiciens? Muri Amicale des musiciens di Burundi ni kuvuga abajya je novuga siho bari kuko je nabo mbona nta bikorwa ndiko ndabona ntabwo bigaragara nko kuri memba burya memba ari no kuntu bavuga ngo ntatunganye ibintu neza
hari umugani bakunda kuvuga ati ngo wirukana ngo usoba ngo ukazana uwugira byose. Rero urumva memba hari ukuntu memba bakunda kuvuga ngo memba ngo ntareka aratunganya ibintu neza, none memba kuva aho yitabiye Imana hari ikintu ubona baragiye haratorwa ngo abandi mugabo nta kintu ntibanaseruka ariko gatoya aho naciriyemwo inyuma ya memba urabona memba ko yapfuye hari uwaciye amusubira mbe yitwa nde sinibuka izina ryiwe yarashoboye gutunganya ibintu igihe cya Primusique. Ndibuka jewe nari i Bururi igihe Primusique bari 2017 je pense 2017 niho namumenyeye. Yarashoboye kwegeranya abashoboye kuba nk'abartiste, urabona yarakoranye na ba Clever Tayo, arashobora no kugira ujya novuga ko yari ku kivi kuko yaragaragara gusumba buno munsi. Ariko inyuma yaho niho abashoboye gutorwa byaciye ntibariko baragaragara, ahubwo ngira ngo mu Burundi duha abantu kukimenyane, ntidutora abantu babishoboye nka Cedric Bangi uhaye uraba. urabona yuko Cedric Bangi yifuza guteza imbere umuziki w'igihugu c'u Burundi. Bangi rero ndamukunda cyane, Cedric Bangi yubawe cyane. Urabona Cedric Bangi yaratinze araraba agerageza ukuntu araba yogira na privé, kubera iki yamaze kubona imigambi yabo ntisona. Cedric Bangi n'umuntu ashikiriza ivyiyumviro vyiza, ivyiyumviro birashe byubaka. Yaratinze aragira n'agashavu arabona ati jeho n'umwenga wo kumuhaba n'iyindi privé, mugabo haguma hagaruka cya kindi c'uburyo ajya ikintu cyose kugwa n'amafaranga. Cedric Bangi afise amafaranga bayabaye, biba bigoye kugira nyene ace atunganya ibintu nkuko byokorwa. Mugabo iyo abari nka Cedric Bangi yoba yararose hajya ahantu muri ijya Amicale des Musiciens ibintu vyogenda neza. Cedric Bangi yoshobora gutunganya. Cedric Bangi ubawe cyane, Cedric Bangi kuri ingofero. Cedric Bangi wewe uri umuntu abikora neza, kandi rero n'abartiste b'i Burundi mu gutora bemuza muri abo umuntu yoba yarakoze umuziki, yoba yaraharaniye umuziki. Cedric Bangi n'umuregend yarakoze umuziki kuva na kera, kandi uhaye uraba n'amaposte yiwe kuvyerekeye umuziki. Cedric Bangi niwe muntu yama yifuza ko umuziki w'u Burundi utera imbere. Nakajya ka association kiwe gatoya karatunganya amahiganwa, karatanga ubushimwe mu buryo bukeya bwiwe afise. Urumva Cedric Bangi yuko ari umuntu avyifatamwo neza gusumba mbere n'abo usanzwe batwara umuziki Amicale des Musiciens ku rwego rw'igihugu. Kandi ikindi naco ariho ukuntu nk'abaririmbyi bo mu Burundi nabo nyene batabishiramwo uruhara kugira ngo bakorane na Amicale des Musiciens di Burundi, kuko ngira ngo baca bayifata nyene nka privé, ntibayiha agaciro nk'igihe cya memba. Aho nyene niho hava ubukomezi. Irumva igituma atagaciro bayiha ubwo iyo nayo ntiriko irakoresha amategeko, kuko Amicale des Musiciens ihari ikora ku rwego rw'igihugu. Wewe nimba uzi yuko winjiye mu rwego rw'umuziki, ahubwo wewe botegerezwa kuba bakuzi. Hanyuma mbere wewe ukoze ibintu bitari byo, ibintu bigize ukamenya n'amategeko. Abaririmbyi barubu nta mategeko bazi. Umva umuririmbyi wese bafite amategeko amugenga, kandi ivyo bintu birenze ko wowe ugahanwa. Mugabo ivyo nta biriho. Hariho association itagira amategeko. Nimba hari naho ubwo ariko arakurikizwa sindavyibaza. Rero Cedric Bangi niwe mba mbona ahubwo ujyanya rose ico kibanza ujya yobitunganya neza nkuko bitegerezwa gutunganya. Reka tugushimire cyane, dushimire n'abashoboye kutwumviriza kuva mu ntango gushika hano tugejeje kino kiganiro. Ariko imbere yuko tugenda nakahe kamotera abantu baba bose bari mu gihugu c'u Burundi bo bafise nk'uburyo boshobora gutunganya amahiganwa ku baririmbyi bataramenyekana n'abaririmbyi boba bariho uyu munsi. Hanyuma uce utubwira nakamo wotera
aba batunganya ibiteramo canke batunganya amakompetisiyo yerekeye umuziki babwire nabo ukuntu bakwiye kubitunganya kugira ngo umuziki w'u Burundi nawe ugire vibe. Ni kuvuga duhereye ku ico ku kamuntu ushobora gutera ayandi mashira hamwe ku bandi ba bose nka za Sosumo bashobora gutunganya bagakorera nk'akantu abanyarutana basa baririmbyi bo mu Rutana kumbure ntihobura n'impano nazi dushobora kubona. Sino kuvuga ngo abaririmbyi bo mu Rutana gusa uya Sosumo ijya ni ku rwego rwo mu Burundi bw'igihugu, ni ishyira hamwe ritunze, ni ishyira hamwe rifita inoti zinjira mu gihugu, yinjiza inoti mu gihugu, hari n'inoti ziva hanze y'igihugu. Urumva rero urumva nk'abajya cyangwa nyene abandi ba boss nyene basanzwe nyene bamwe bazumva ngo baziranotse mbe ubundi bugwita Venera urumva Siyoni murabyumva. Rero abantu nk'abo nabo boza barakorera cyane kwaba baririmbyi kubera ijwi ry'umuririmbyi rishika kure. Urumva nk'iyo Superbad ndari nka jewe ndi mu mahanga sindi mu gihugu cy'u Burundi ngiye ndarimenya kubera biciye kw'iyo competition. Aho urumva je ndi umwe muri benshi bandi baciye barimenya. Rero no bahanura ko boza baraca ku baririmbyi hama bagateguranye n'ubwo bushimwe kugira ngo ibikorwa byabo bibandanye byamamara cyane binasohoke cyane. Bavuga ngo atacu tanze aco winjiza urasohora inoti hamugaca winjiza nawe nyinshi. Urumva uko niko bimeze. Mbe ikindi warumva jije ni akamono navuze akamo ushobora nko gutera n'abaririmbyi nabo nyene voilà. Okay, abatunganya rero ayo mahiganwa rero nk'akamo nyene no batera nuko boza bararaba bagakuza umuziki w'u Burundi, hanyuma amakaraoke nayo karaoke ikaba ku yindi ntuze bigatunganya ukundi kwawe. Umuririmbyi muri Primizike aba ariwe aboneka nk'umuririmbyi afise aririmbe indirimbo yiwe yakoreye wenyine umusitari wiwe, hanyuma ageze ya miliyoni. Hanyuma ku rundi rwego, ku rundi ruhande nimba hoba hariho abakora ajya makaraoke tuvuge basubiramo indirimbo z'abandi nabo ni n'indi nabo bikaba ukundi batabivanze n'aba artiste b'iwacu mu Burundi. Turashaka yuko umuziki w'u Burundi wogira ijambo, umuziki w'u Burundi wohaguruka nkuko muri bino bihugu vya EAC ahandi wamaze gufata ijambo. Yego bikaba nka bene uko nyene kuko n'ivyabuko uzosanga ari sawa. Hanyuma ikindi naco noca mpanura abaririmbyi bacu jewe nkuko wabivuze ati wabonye kuri ntuze yanje ndiko ndabivuga ati ukuntu byagenze nk'ijya competition uvuga nyene kuri Kiriku. Je navuze rero kuri Kiriku nuko maze kubibona no ku bandi. Je rero ngombe ntange impanuro ku baririmbyi bacu. Kubera iki abaririmbyi naho haba ibaze mwijoro umuntu yambaye filme ni iki? Umuntu nka Kiriku ntitwigeze tumubona mu maso hagiye ariko yakwezi ya filme naho yari n'inkofera naho yari kuyikura cyangwa inkofera akayambara mugabo tukamubona. Umuririmbyi Satubi niwe yabivuze mu kiganiro mu kubito cyo kwa Juste Gaël. Juste Gaël aramubajije ati tuyu munsi ntiwaje wambaye amafilme, ati ndakumenye uzo wambaye amafilme ati biri gute? Hanyuma acaravuga ati tuno munsi nagize nati najenye nuko acaramusobanurira mu ati burya gituma umuntu akunda kwambara filme abara amasoni Gaël akanguka ati burya namwe bw'abasani murafite amasoni. Yamwishuye ati dufise amasoni menshi. Abo basani bacu rero mugabanye ibintu by'amasoni. Ayo mafilme hageze ikintu nk'icyo kura filme bakubone neza, bakubona uriwe. Hajya ari umuntu yari yaje hagiye yari yifuza kubona Kiriku mu maso mu yandi, irega ntiyakubonye Kiriku yambaye ingofera ni filme ni mwijoro
uwo muntu rero urumva ntiyabonye kubona umuntu nuko umubona mu maso yumviye n'impanuro mpaye abaririmbyi bacu bazoze yego ifime no kubegwa iratuma ubegwa cyane ariko mugabo ukaza barazikura navyo byofasha. Urakoze cyane bwana Big Dona kuri kino kiganiro ciza uduhaye, ngira ngo abavyumvise ngira ngo mwumvise impanuro, mwumvise ku bantu batunganya amakompetisiyo ukuntu mwobigenza, nimba ari kompetisiyo y'umuziki mutunganye kompetisiyo y'umuziki w'abanyamuziki b'i Burundi, nimba ari kompetisiyo yabajye basubiramwo indirimbo z'abandi bafise iyo mpano muyitunganye uko nyene, nabyo muzoba mudufashije kuko komedi n'umuziki biratandukanye. Nimba hari komedi ari kompetisiyo y'abakomedi, ibi kompetisiyo y'abakomedi, umukomedi ntaje hamwe n'umuririmbyi canke ngo aje hamwe n'ufise impano yo gusubiramwo indirimbo. Jewe nakoze cyane Big Dona yakoze canke azi kusubiramwo indirimbo y'icongereza canke y'igifaransa itumvwa n'abarundi bose. Rero naha ikiganiro cacu kigarukiye, ngira ngo nitwatumira no mu kiganiro cyo hanyuma na cyane ibiganiro by'umuziki kuko ubabiciyemwo, ngira ngo uzotwita nta kibazo na kimwe. Jewe uko nabikore n'ubuheruka ati jewe niwantera akamo jewe nzoza, nta nubwo tubanana kure, uri mubanyi yo mu gihe uri umubanyi niwe muryango. Nta kibazo, urakoze cyane. Reka ndabashimire mwebwe mwese mushobora kuba mwiyumvira ku baririmbyi bacu Burundi, ku baririmbyi b'umuziki w'u Burundi. Dushimire na Cedric Bangi, turumva yuko twumvise yuko ubyifatamwo neza. Dushimire abatunganije igiteramo canke kompetisiyo ya Superbad. Dushimire n'abaririmbyi bose b'abarundi muri rusangi. Dushimire n'amashirahamwe yandi atunganya ibiganiro bihagurutsa umuziki w'u Burundi. Dushimire mwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro. Mwibutse rero ukabutari bwagire subscribe kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Urahawe ikaze ugire subscribe, ufyonde no ukazogera urabona ahantu handitse all canke twafyonde ko uzobuhejeje kugira subscribe, ufyonde no kuri like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi batandukanye. Uze kudushirira na comment ngaha anya muri commentaire, utubwire nawe ukuntu aya mahiganwa ateza imbere umuziki w'u Burundi, bino bikorwa biba bitunganywa n'abantu canke bitunganywa n'amashirahamwe, ukuntu byokorwa, ukuntu nawe ubona byokorwa kugira ngo umuziki wacu mu Burundi utere uja imbere. Psychologue rero nije mwari kumwe, nije nari nabateguriye kino kiganiro, nari no niryo mwumva benshi muzamwamaze kuri menyera, ni jewe nyene Psychologue nari nakibateguriye. Naho utaha mu kindi kiganiro, Imana ibahezagire. Ariko rero nkwibutse wewe umaze kugira subscribe, uruwagaciro kwa kundi nyene, Imana iguhezagire. Wewe uruwagaciro bashaka yuko uno muryango wacu wo kwaguka, uno muryango wacu woshika akure hashoboka. Rero naho utaha mu kindi kiganiro, mubahwe. Thank you.